Bakunzi b'ikinyamakuru Nyibutsa Akaranga TV ndabahaye amahoro. Izina ryanje ni Feliciano Bankuka, mumenyereye nyene mu biganiro Nyibutsa Akaranga bice ku muhora wa YouTube kuri Nyibutsa Akaranga TV. Ubu rero ikinzanye no kubatumira hari ibikorwa bihambaye turiko turakora, amareresi ariyo masinema. Iyiriko rero irabandanya ubu yitwa ukubaho no kubana. Ukubaho no kubana. Ego ukubaho no kubana sukujyana. Tubwizwa kubana mu mahoro kugira ngo ubuzima bugende neza. None inyigisho ziko ziratangwa muri ico gikino ariyo filme, tubasaba kuza kuzikurikirana muri benshi. Igice ca mbere murakibona kuri Nyibutsa Akaranga TV, n'igice ca kabiri caragiyeko, igice ca gatatu kiriko kiraza. None rero tubahaye ikaze mwese gukurikirana ibyo bikino, hanyuma muduhe n'impanuro y'ingene dushobora gukora neza kugira byose bigende neza ku bwanyu. Tukaba twiteze rero yuko turi kumwe namwe bizogenda neza. Mudufashe, muduhe ivyumviro, mushigikire muri bicanke biriya byose mushoboye kugira ngo yaba ikinyamakuru cyawe Nyibutsa Akaranga iterekeje imbere, n'ibyo bikorwa dukorera by'inyene bibandanye bije imbere. Turifuza yuko abakinyi bacu b'amareresi nabo baba abantu bafise ubuhinga buhambaye kugira bazoza barashikiriza ibintu biryohoye. Nkaba ndabashimiye rero, ndababwira nti mugira amahoro, umwe wese yubahwe mu biwe no mu byiwe. Murakoze.